abakunzi ba service televiziyo Cimpaye twongera kubanezererwa tunezererwa Imana yabahaye kubaho bakaba bagihumeka sivyo hanyuma hano kuri no rubuga gwiza turafise abatumire badasanzwe harimo umwe w'umuhumure akaba yaserukiye ingo zubatse turabahaye ikaze murakoze murashobora kuramusa abariko barabakurikirana mukanabibwira n'uwo muri we murakoze ku mazina ni Pasteur Yves Bavumiragiye murashobora kuduza akajwi gato ku mazina ni Pasteur Yves Bavumiragiye yego nkaba nubatse n'umugore umwe yego umugore mwiza cyane yego ni Cimpaye service wow rero niwo mukenyezi wanje yego hanyuma turubatse kandi dufise imbyaro 5 yego tumaze imyaka 23 twubatse yego cyane murakoze cyane menga mwari mugifise ibindi mubwira bariko barabakurikira ni byinshi urumva kugira ngo umuntu amare imyaka 23 si imyaka mike n'urugendo rutari ruto yego rusaba ruba rwasavye kwihangana harashobora kuba harimwo ivyagiye biragorana mugabo ivyo vyose hamwe n'Imana usanga twarabirenganye murakoze cyane Imana ibaho mugisha turanezerewe tumva ko no munsi muza kutuyagira byinshi cyane hanyuma hano mu bafu bwanje ndi kumwe n'uwundi mudemoiselle mwiza cyane turabaye ikaze mademoiselle murakoze cyane madame service hariya barabakunda cyane bariko barabaraba murashaka kubaramukije cyane kuri televiziyo service ni Cimpaye turabakunda cyane mwabwiye n'akazina mudukurikirana nitwa Josiane Akimana nanje umujene sindubaka ariko mu minsi hamwe n'Imana izogenda neza murakoze cyane bakundwa ba service ni Cimpaye televiziyo muriko muradukurikirana murumva ko no munsi bidasanzwe birashushe twabazaniye umuhumure Pasteur Yves twabazaniye n'umujene agezweho bavuga ngo arashushe kugira ngo no munsi twumve ibiyagwa mu ngo nkuko mubizi nyakubahwa Pasteur Yves na nyakubahwa Josiane twebwe televiziyo yacu ivuga cyane cyane byerekeye ingo none mu ngo hayagwa maki bere kuri Pasteur mwubatse mu ngo mwumvirije hayagwa maki murakoze mu ngo ubu hari byinshi yego harimo byiza bituma ingo zishinga imizi yego mugabo kandi harimo na bibi usanga ingo z'abubatsi zihura n'ibibazo byinshi hariho mbere n'izitamara n'imisi Pastor muvuze ikintu gikomeye cyane harimo byiza hakabamo na bibi bituma hari n'ingo zitamara n'ukwezi yego none ibyiza tuzovyumva kumbure n'abandi benshi bazobivuga ariko twagomba mutubwire nibiki bituma mu ngo hatabicuka ciza murakoze twishimikije ijambo ry'Imana yego mu banyefeso igice ca 5 yego uhereye ku murongo wa 22 yego kumanuka mbese gushika no mu gice ca 6 yego haravuga ibijanye n'umubano mu rugo rw'abakristo umubano mu rugo rw'abakristo yego naho handitse niko yari Bibiliya mugabo no mu ngo zindi yego ibi biri mu rugo rw'abakristo yego tubisanga no mu zindi ngo no muri izi ngo no mu zindi ngo birafasha cyane yego kugira rero ngo ingo zubakwe neza yego nuko umuntu wese mu bagize urugo yego twarabonye ko urugo ari rwo shingiro ry'ibintu byose yego nuko umuntu wese mu rugo amenya inshingano ziwe mbega umugabo ajejwe iki mbega umugabo ni iki mu rugo yego mushobora kugira ko mukatubwira ego cyane twinjiye rero muri rya jambo
rihera mbere ku bakenyezi. Yego. Umurongo wa 22 havuga ngo bagore mugamburukire abagabo banyu. Yego. Nkuko mugamburukira umwami wacu. Yego. Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe. Nkuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba n'umukiza wacu. Yego. Iryo jambo ryonyene rirerekana ikibanza c'umugabo n'ikibanza c'umugore. Yego. Ikibanza c'umugabo turumvise ko umugabo ari iki umutwe. Yego. Nukuvuga rero mu rugo kugira ngo gubakwe neza umugore ategerezwa kumenya ko umugabo wiwe ari umutwe. Hanyuma akagirane akamugamburukira. Umutwe, umugabo n'umutwe. Yego cyane. Hanyuma kandi bisaba yuko agamburukirwa. Nukuvuga igihe cyose umugabo azokumva canke azobona umugore wiwe atari karamugamburukira bizoca bigenda nabi. None ga pastor tutabashiriyemwo kirundi kiragoye gusobanura. Hari akarorero mwoduha ko umugore agamburukira umugabo kugira ngo nuwo kumva avuga ati je aka karorero karanyigishije kugamburukira umugabo. Canke mu yandi majambo ni ryari umugore yomenya ngo nagamburukiye umugabo. Ni ryari umugore yomenya ngo yagamburukiye umugabo wiwe. Yego. Nukuvuga muri rwa rugo. Yego. Hageze igikorwa c'umugabo. Yego. Nukuvuga umugabo atanze itegeko umugore ategerezwa kumva ko ahawe itegeko n'umugabo. Okay. Hanyuma akavyubaha. Nivyo. Umugabo aramutse avuze ati uno munsi ndakeneye ko twirirwa ngaha. Yego. Umugore ntiyorondera ibindi bintu bimubuza ko yirirwa aho hantu. Yego, kuko ni itegeko. Ni itegeko. Okay. Ako n'akarorero gatoyi. Yego. Kandi abantu mu rugo ico kintu barashobora kugipfa. Nivyo. Umugabo arashobora kuvuga ati uyu munsi ngomba tuze kwirirwa turyohewe n'umugore wanje. Yego. Twirigwane. Yego. Hanyuma umugore rero agashatagwa kuzana ngo ndafise akarandevu ahandi akibagira ko umwami yatanze itegeko. Okay. Barashobora rero guca babipfa ubwo nyene hari mu rugo rugaca rutangwa kugenda nabi. Nivyo. Hanyuma abagabo kandi umurongo wa 25 havuga ngo bagabo mukunde abagore banyu. Bagabo mukunde abagore banyu. Umugabo rero ajejwe kugira ante gukunda umugore wiwe. Gukunda umugore wiwe. Nkuko Kristo nawe yakunze ishengero. Urumva rero igihe umugore nawe abonye adakunzwe barashobora kubipfa n'umugabo wiwe. None ga pastor nawe utari umugore kugira ngo avuge ati ndakunzwe yorabira kuki? Ni byinshi. Ivyerekana ko umugore akunzwe. Umugore arashobora kuba yifuza ikintu. Amahera. Naho yo amafaranga kuko mu rugo nta kintu kiriho gisumba umugore ku mugabo. Wow, nta kintu kiriho gisumba umugore ku mugabo wiwe. N'umugore bisanzwe nta kintu kiriho gisumba umugabo wiwe. N'umugore nta kintu kiriho gisumba umugabo wiwe. Aho abantu rero mu rugo umwe wese amenye ivyo. Yego. Urugo ruragenda neza cyane kuko ruba rwubatse neza. Kandi aha rero kubera turi mu miryango y'urukristo hariho ijambo ridategerezwa kwirengagiza. Ni rya jambo ryo kubakira kuri Kristo. Mwumvise ko ivyo twagiye turavuga kuko Kristo nuko mu muryango Kristo aje imbere. Mugabe inyuma ya Kristo ibindi n'umugabo
canke n'umugore. Umugore akamenya ati inyuma ya Kristo n'umugabo, n'umugabo akamenya ati inyuma ya Kristo n'umugore. Urakoze cyane. Hanyuma rero ikindi ca nyuma nuko urugo rutagizwe n'abo babiri gusa, harimwo n'abana. Amen. Abana nabo barafise inshingano zabo. Mu gice ca 6 bavuga ngo bana mwumvire abavyeyi banyu mu mwami wacu. Abana nabo nyene barafise iki? Barafise inshingano zabo, no kumvira abavyeyi.